Kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka wa 2021 urunani rw'imboneza mu iterambere CDP mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa rwakoranije urwaruka rwo mu mazone atandukanye agize igisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gushira urwo rwaruka hamwe kugira rukore ibikorwa by'iterambere nagwo ruheze gwiteza imbere. Neri Ingabire arongoye CDP asigura ko icyatumye bakorera kugwaruka ari uko ari bwo kiraro c'amabi atandukanye. Ikibazo twebwe twabonye ahanini cyane gihagaze kugwaruka kuko ugwaruka nibwo cyane dufise imitima ihuha kuko iyo abonye ko ikintu akiburiye aha akironderera ahandi. Twabikoze mu ntumbero y'ukwereka ugwaruka yuko hari amahoro umuntu yiteza imbere. Ugwaruka nibwo twafatiye ko cyane kuko nigo n'imigwi y'inkozi z'ibibi nyinshi kenshi yicako kugira ngo bishike ku ntumbero iba yihaye. Mu bisanzwe umuntu novuga nti akiri umujene iyo adafise icakora aroroshe gukoreshwa, aroroha kujana iyo umuntu ashaka. Twabigize rero kugira ngo duse nuko tubibutsa tubashire ku kivi batubere nk'ijisho baje mu rundi rwaruka bagenzi babo bategure imigambi y'iterambere. Uwo muyobozi akamenyesha kandi ko yiteze byinshi kuri urwo rwaruka kuko ngo iyo urwaruka rufise ico rukora ntirusamazwa n'abarujana mu bintazi. Urwaruka tugwiteze ko byinshi kuko iyo umuntu yize agatahura araja kwigisha agatahuza n'abandi kugira ngo bamenye ko urwaruka ari bwo Burundi bw'ejo, ari ryo soko ry'iterambere. Kuko abantu bakuze baba bariko baragenda mugabo urwaruka bagifise imyaka mike bagikeneye kwiteza imbere ubwabo hama bagateza imbere n'igihugu c'abavyaye. Hama iyo abantu urwaruka les jeunes bafise ivyo bakora burya n'igihugu kiba amahoro kuko nta migwi ntibaja mu rumogi ntibaja mu busambanyi ntibaja mu busuma kuko baba bafise ivyo bakora. Ni muri iyo ntumbero twashatse ko urugwaruka uruja mu yandi makartier ugasa nuko ruko rwigisha abandi kugira ngo babone ko ibikorwa by'iterambere aribwo buzima. Nayo urwaruka rwaronkejwe izo nyigisho rwemeje kuja ku kivi rukavavanura n'ingendo yo kudakora bakaronka ico babiri akuye. Iradukunda Ange Brinera na Vyamungu Elize. Nkuko CPD yaje kudufasha nobwira abigeme tungana ndazi ko ni byinshi bidukwega ni byinshi tujamo nobasaba yuko twokwirinda ibyo bintu by'ubusambanyi nkuko CPD yaje kudufasha ufise umugambi ukawushikiriza CPD ikagufasha. Ku isi novuga ko umuntu wese afise impano yiwe, umuntu wese afise impano yiwe, nta muntu yavutse adafise impano. Rero umuhungu arashobora kuba afise impano ngera yo guterura bijya ibintu byabo bikomakomeye niko nabivuga. Umukobwa nawe akafise impano yo gutamba traditionnelle, gutamba moderne canke guteka utuntu twinshi. Kwesanga muri ico gihe uri kurikengera urafise impano mewe ukasanga uri kurikengera impano yanje ntayizonshitsa me iyo mpano yawe irashobora kugushikana kure. Nyimba umuhungu afise impano yo gukora imodoka, impano yo guterura ibintu bikomakomeye, eske we iyo mpano ufise nyimba yo gutamba irashobora gushikana kure gatuma uronka bya bintu biciye mu nzira nziza ukaronka ikintu cyose wifuza mu gihe ubikishije muri iyo mpano yawe canke ukarondera akantu kariko kose koroshe gukora kakwinjiriza amahera. Dufatiye ku vyo urongoye CPD yamushikirije atubwira ati nimugende murabe ikintu gishobora kubazanyanuze akamaro gishobora gukora mutegure hama mutuzanire twigwe umugambi natwe iwacu turafise ukuntu ushobora kubafasha kugira turabe ko mushobora kwiteza imbere. Ko duteguye umugambi nibisigura yuko ari abajene bo turi ngaha twenyene ntituzobikora uzosanga kigukira kugwa no mu gihugu cyose usanga muri uwo mwanya benshi bikorera bafasha ukuntu bashobora kwimarira mu buzima bwabo. Umuyobozi w'ikigo CDP akarangiza amenyesha ko ubwo rwaruka rwotegura imigambi yago bakayizana muri ico kigo kugira bafashe canke babarondera imfashanyo gutyo ubwo rwaruka rwiteza imbere ruteza imbere igihugu.